usanga bigwariye n'izindi ndwara. Abo bantu babayeho nabi, abantu babayeho nabi. None abantu b'Imana, ibi bintu bibandanije uko, twebwe Barundi tubandanije tubaho uko, tuzoroha twitwe bande? Tuzoroha twitwe bande? Tuzogira ikigongwe ryari? Abarundi tuzovuga yuko twabayeho canke tutabayeho? Ni gute tuzovuga umunsi twashitse imbere y'Imana tuzokwireguza iki? Tuzovuga yuko twahinduye iki? Uburundi twabuhinduriye iki? Tuzovuga yuko twahinduye iki ku Burundi twasanzeho? Twasanze hari ingorane, ubu tugomba tuba batama, bamwe tuzogenda dufise imvi, tugomba tuba batama atakintu na kimwe duhinduye. Tuzogenda tuvuga gute? Tuzokwitwaza iki? Tuzovuga iki imbere y'Imana? Imana itubajije ati mwakoze iki? Mwakoze iki kugira ngo Burundi muri igihugu ca bose? Mwakoze iki kugira ngo abantu babayeho nabi mu Burundi babeho neza? Mwiyumvire, iyumvire namwe. Naravye Abarundi bari mu buhungiro barenga 252. Abarundi bari mu buhungiro barenga 252. Aho n'Abarundi bari ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Aho sinavuze abari za Amerika, sinavuze abari i Burayi, sinavuze abari muri Australia, sinavuze abari muri Canada. None tuzubaho muri ubwo buzima kugeza ryari? Iyumvire ivyo bihumbi vyose vy'abantu vy'Abarundi bari mu buhungiro, bose bagiye kugwa muri wa mugwi umukuru w'igihugu ariko aravuga nisaidiye, canke naho batoja muri nisaidiye bakabaho nabi. Muciyumvireko, murabona ibintu vyobandanya kuzoshika ryari? Kandi biriko biva hehe? Kuri bwawe gito ukwikumirako vyose, bwawe gito gukomantaza imitima. Voilà, ntimubona yuko hageze yuko turirimba kakaririmbo ngo turamaramazwa n'akabi twakoze. Ibi wari bwavyumvireko n'umunsi warimwe? Wari bwigere wiyumvira uti abantu b'impunzi bari mu impunzi z'Abarundi zoba zingana uko kose? None kazoza kazo nakahe? Iyumvira abana bavukira mu buhungiro ubu bakavukira muri twa tuntu twa HCR tumwe bahabwa ku maboko, ntibaronke uburyo bwo kwiga, ntibaronke uburyo bwo kubaho. Nimwiyumvire ukuriye muri ubwo buzima. Abo ni bamwe baca bavamwo n'abihevyi bakavuga bati no, ibi bintu bizoshobora kubandanya, je ngoma mfume niheba, nzogwa ku rugamba, mugabo nterenegera. Domitien bivuga neza, avuga ati no, jewe naraciye mu buhungiro, ndazi ubuhungiro ingene bujyana. Uri mu buhungiro usogeza wegereza igihugu cawe. Uyo muntu rero ari mu buhungiro amerewe nabi ubu, agira ati vyanka vyakunda ku neza canke ku nabi, igihugu canje ndakibona, ntegerezwa kucinjira. Kandi ivyononekara nibiba bike. None dusubire tureke ibintu biparangane, ibintu vyononekare. Mbega abo bantu bose baba bariko barasohoka igihugu, bahunga igihugu, muribaza ko bagenda banezerewe? Ntibagenda banezerewe, bagenda bagira bati no, ibi bintu ntibishoboka. Iyumvire, ugiye gufatwa bwa muja, bagufashe
y'ipantaro hariya canke bagufashe nk'ijipo hariya wiyumvire birakunezera ukaza wumva ivyo ari kugufasha biriko bifasha abandi bagabo ngo bariko bagura amavewiti ngo bariko bubaka amahinguriro hanze y'ibihugu ngo bariko ngo n'aba miliyarderi bakuweze hari hatekanijwe plus de 26 miliyari kuyo rubrique zivuye mu butare amamiliyardi 20 arenga 26 mugabo yenda babwira ko atani faranga rimwe uruhera rumwe nibwize mwinjira mu gacari tuje kuri budget y'uyu mwaka bacha bava kuri 26 miliyari bacha baja kuri 7 miliyari 7 miliyari 700 miliyo niyo bashize muri budget yuko azova mu butare ubo bayamanuye nari yagize mugabo boje kuraba ku isoko mpuzamakungu Dubai canke ahandi uzosanga hasoje amatoni n'amatoni y'inzahabu amatoni n'amatoni ya colta ya casterite ya wolframite n'ibindi mugabo osopoze la question amafaranga ajaye fuko tubariza kameme abatwara ajahi king makers gangster aho twagomba kubona resultat mugabo rero rabo bari muri ivyo iri gucura bari muri ivyo mbega bari muri ivyo bafite ubutunzi bumeze gute kendura ubaragize amayizine personnel bafise ibintu vyabo abo bantu bari muri zo fraude usanga baratunze gusumvya leta nico gituma nabwo usanga ibarabara ryarabomotse mbwo usanga ama-etage usanga amashuri atagira intebe ubwo usanga iruhande ama-etage abo nibo bazi base mu gihugu nabo bijana hanze rero ibaze ko turi kuri taux d'inflation ni ukuvuga gutagaciro kw'ifaranga ku rugero hafi kwa 40 kwijana ivyo niyo ntanduruko ni kuvuga bibiri yivuga ngo mbega imitongano canke intambara muri mwebwe ziva hehe ziva mu kwigungirako mu kwikunda birenze gusumvya abandi aho niho vyose biva none dusigaje iki aho niho biriko birava n'abantu iyumvire namwe umukuru w'igihugu yarabiravye asanga urungano rwiwe ngo ni une generation futi bisiguriye cyo genda caciyumvirako une generation futi kuko hari n'undi urungano n'umunsi yaje kundamutsa nawe acarambira ati uru rubyaro rwacu ati shaka wemere baramaze kurutwegura kakanga ati musore ni generation futi kizako cyari tuganira utasanga twese iyi generation yacu tumeze nk'abantu twariheruye twarabagiye nuvuga yuko ushitse ahantu aho guserura igihugu uvuga utureka n'ishyaka n'ibyoga ishonje bishikiriye itegereza icyayibagira byose ngo twaganiriye ngo hari umuntu yaje kundamutsa nyene we mu runganwe rwacu ngo turabiraba ngo vy'ukuri dusanga generation yacu ngo ni futi ngo urumva aho dushitse hose ni gucakira ni gufata ibintu byose tukikumirako mwiyumvire voilà cyo cari ihigira gatatu we muraciyumvirako nako ndavuga abahunga rero bari mu migwi myinshi hariho urwaruka naruvuze hariho abarimu bakiri bato bahetse ni ukuvuga ngo baguma bagenda none iyumvire indero ihe igicapo c'indero mu gihugu c'u Burundi igicapo c'indero mwiyumvire aho indero igeze mu Burundi muce mwiha igicapo c'indero mu myaka 3 canke 4 iri imbere ibintu bibandanije bigenda uko abarimu bagenda misiza nta vizo riturote nta vidishoboka muri iki gihugu ngo 2040 ibintu bijanye n'indero bikimeze uko biri no munsi zeruka n'abategetsi bavyumve ntibishoboka kandi iyo bariko baragenda
ubuzima ntibworoshe, bashika bateseka. Umuntu ugasanga umujengo, umujengo murazi ico arico? Hariho abantu batazi umujengo. Umwe agashikira ku mujengo, umuntu yahora ari umwigisha hariya, agashikira agaca agenda muri Kenya, akagenda muri Tanzania, agashikira ku mujengo. Ku mujengo urumva kujenga no kubaka. Umujengo ni ukuvuga ntibajya abantu baja guhereza ahede maso. Voilà, ukava iwanyu ugiye muri Kenya, iwanyu ubuzima burase, ugiye muri Kenya ucikiye ku mujengo. Ubuzima bwakubise abantu, hariho abagenda bikanga bagasubira inyuma. Ni kwa guhungira imvura mu mukuka. Aho nariko ndavuga abarimu, aho abona abarimu bo mashuri matoya nayisumbuye, abarimu bo kuri kaminuza ubu ni gatoya cane, wumve irera abarimu baraheze. None iyo ndero ejo tugiye kugira indero imeze gute? Uburundi we wiyumvira mu myaka 4 buzoba ari Uburundi bumeze gute? Uburundi buzoba ari bicoco gusa. Voilà, bamaze kuba batafise abarimu, bakaba bafise ni kuvuga kugira ngo umenye urumva, bakavuga bati ugera korera umugambwe apana, ujya tegerezwa kumenya. Voilà, abarimu bagaca bamumenyesha. Ubwo Burundi yumvira ubwo Burundi nyene buzoba bumeze ejo. Martin Luther King niwe yigeze kuvuga ngo un pays qui produit du jour au jour des hommes stupides achète à crédit sa propre mort spirituelle. Un pays qui produit du jour au jour des hommes stupides achète à crédit sa propre mort spirituelle. Akantu karumvikana ngo igihugu iyo gisohora ku munsi abantu batagira ubumenyi buhagije, voilà, reka ndakivuga uko diplomatiquement, ngo ico gihugu kiba kiriko kiragura ku ideni urupfu mu vy'imwemu. Ibi turiko turavuga ni ivy'imwemu, voilà, ivy'imwemu ni ivy'ubwenge, nibijanye n'ubwenge. Ejo uzosanga ico gihugu kirimo abantu buzuye, abantu bamwe bapfuye bagenda. Voilà, reka ndakivuga uko. Hariho figure de style ngo amor viva. Amor viva ni antithèse. Reka nkoreshe antithèse. Kizoba kirimwo abagenda barapfuye. Abantu bagenda barapfuye, abantu b'ipfamutima, voilà, abantu b'ipfamutima n'abantu bamwe bavuga ngo science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ni bamwe baba barize mugabo ugasanga reka tuvuge yuko uzosanga batagira, usanga ntibagira indero, ugasanga ntibagira, bafise imyifato itabereye. Voilà, uvuga ngo igihugu kiba carapfuye rero, spirituellement, moralement igihugu kiba carapfuye. Voilà, igihugu gipfuko. Ubundi nawe aravuga ati ni umushinwa yitwa Confucius. Confucius yaravuze ati ugomba kwica igihugu neza, reka kwigora ngo gitera ibombe, uzoba wononye amahera yawe yo kugura amabombe. No, wewe kugira ngo ucice neza, hera mu ndero. Voilà, umenyesha abantu batabikwiye. Voilà, mu mashuri hari ibiturire. Voilà, abanyeshure ubime amalaboratoire ibiki, abarimu ubime agahembo. Voilà, nabo bazoca bigira mu by'iwabo, bace bakoresha ya expression ngo uduhenda, uraduhemba natwe tukaguhenda yuko tugukorera. Voilà, aho uzoca urindira mu myaka 3 uzoca ubona igihugu cose kiri hasi. Uwo ni Confucius yabivuze. Uzobona igihugu cose hasi. Ubu turiko turavuga duti
igihugu cy'u Burundi bagabo kiraremvye kigeze aho aho umwasi ashaka kigeze ahatemba bamwe